ivyo vy'isumu je bamaze kumisumu gatatu mugabiri rya nyuma nagiye ni Kampala kwivu ashara numvise ko byari byabaye birebire kabisa wakora naramaze umwaka n'INUSU wivuza cyo ituma twasanga ntitukubona kwatsi nawe kwata kigaragara mugabo kubera ko Imana yabonye ko banziza ubusa irongerera amagara ubundi kandi ndiko ndakora wige gutanga agakori ako gatoya nayo cyo w'igihumbi ku mwaka iyo winjize ico gihumbi leta nayo irakora imigambi ya leta igakogwa ariko iyo tubaye abasuma bagikori nidutanga iko tugashaka gutera imbere mugabo atakori dutanga ico bititera mbere no kuvuga ngo iyo leta yinjije amahera menshi mu kigega natwe abarundi rero mu bintu ngivyo nabivuze ko ari ibintu bishasha nshaka gukora hari n'ivyo ndiko ndakora ndafise cyo bita Rolex inyama ndafise Rolex inyama ziseye indani hari n'inyama zikase hari na goat Rolex inyama iyo nayo tujye kwibona for the first time kwa mwara nyine Yes, ndabaramukije abakunzi ba Star TV iyo mva mukagenda ziko muri benshi mudukwikirana ako kandi ndetse mwana dukunze of course munadukunda ibikorwa byacu amazina nje ni Star Boy the Ship Mr Recorder Mr Meet Mr Kimararungu Rovin Town ubeshi umukozi wo munzu Mr Fashara fashije Mr Adonke Sharpman Dollar Boy from Star TV all from Burundi East Africa Africa ndetse no kwisi yose I love support everybody in our country love it if you love me if you don't I won't care for that so Muko bisanzwe murabizi amavuga ati Fashara fashije kwera ko tusitinga kwera twafashije turi neza na neza mu bwiza ni hagati y'ibarabara rya 4 n'irya 5 uvuye kuri 0 y'amabisi nibaza ko ari 0 ya kangahe 0 iyi ni 0 ya 3 uvuye kuri 0 y'amabisi murahazi kwanza kwese kotisi mwese murahazi turi mu bwami bwa mwarabu numwe mu basaza numwe mu basaza navuga yuko yatuzana ikintu bita Rolex nziza cyane mu cyaciza cy'u Burundi Mwarabu karibu sana papa numwe mu basaza yazanye ikintu bita Rolex mwino minsi yasigaye asa neza kandi ndetse n'ibikorwa bye bisigaye bisa neza cyane babona bambaye teni imipira teni ndavuga imipira teni y'akazi ndavuga imipira myiza babakoreshereje inyuma hariko nimero ushobora kuronka ko Mwarabu canke ushobora kuronka ko ibikorwa bya Mwarabu kumbure musaza nguyo reka tumutema kandi kabisa twegere ngaha niyo sawa so nakubwiye rero uyu ni umusaza yatumye turonka ikintu bita Rolex mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi uno musi Rolex ugiye muri quartier zose mu gihugu ciza cyacu ciza cy'u Burundi haba no muri province hagati mu ntara hagati urasanga ikintu bita Rolex ariko iyo Rolex kugira iboneke uno musaza mubona hano niwe yatumye haza ikintu bita Rolex anu hose uzojya Rolex zovuga ati buriye mugabo yitwa Mwarabu niwe yatuzaniye Rolex mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi tugarutse kandi n'inguvu nyinshi zidasanzwe urana ko bahubatse uno munsi nibaza ko tuzakumenya byinshi tuzakumaza byinshi bitandukanye kumbure atubwire speciality no munsi katumuramutse karibu cyane mu bwa Star TV Mwarabu wacu urakoze cyane umeze neza ndashima no kuri Mana yego ndabona kabisa nagapoka kuma kameze neza yego ndashima no kuri sinido hari umuntu yavuze ati iyo utagira umutima mubi cyangwa ufungura neza usaza biba bigoye Shami yabeshe kweli ibikorwa bimeze gute papa ibikorwa ni sava biko turakora ndabona ikibanza cyarahindutse kabisa nabonye ikibanza cyarahindutse ko twari tukizi siko kimeze yego urumva igihe cyose iyo abantu bakwifuriza abakiriya iyo bakwifuriza ibyiza nawe ugerageza kugira ngo ubahe byiza kabisa ngerageje kuraba mbona n'indani hari ukuntu wazana ibintu abonye nashisha Mashano gufunga kabisa nashakara hari kabisa uno munsi ku bantu tuzi Mwarabu turamuzi kuva hazi ikintu bita Rolex mu gihugu cyiza cyo Burundi ndetse gushika uno munsi Rolex isanzwe ihari ikibazo canje ni iki cyambere usanga tuzi ko mu yandi makarti hari abantu bafise ama Rolex ariko benshi n'abakozi basanzwe bari bakorera hano bagenda gukorera ama Rolex ahandi bisigura ko wavyaye abakozi benshi cyane muri uno mwuga wawe usanzwe ukora wo gukora ama Rolex speciality kuri uno munsi bitandukanye nabo bandi bantu basanzwe bakora ama Rolex kuri Mwarabu ni speciality imeze gute muri rusange kubera kuno munsi abakora ama Rolex ni benshi cyane ahubwo kuno munsi katuvuga turi kwa Mwarabu gitandukanye hagati yo kwa Mwarabu nabo bandi uribagira kongera kakantu kavuga ngo kuturi kwa Mwarabu fondateur wa Rolex mu Burundi akantu rakibagira kugashirako reka nabivuze umuntu yazanye Rolex mu Burundi nahanye reka rero mbanze nshimira abantu
Maze shimira Imana musobora byose shimire n'abakiriya banje kuko jewe kuba nshobora gufungura no kuba nsa ukumbona kubera abakiriya nico gituma rero mu bintu mfiniramo je sinigera mfinira ku kintu cy'umukiriya umukiriya no buzima bwanje rero ngo ndabashimire cyane bimwe bivuye ku mutima kuko kubgabo ndiho kandi ndazi ko nzobaho niba bandanya bansupportinga bandeze imbere rero ndashaka kubashimira ubundi agira gatatu nshaka gushimira nabajeje umutekano hamwe n'amahoro ari mu gishacu cy'uburundi se barundi yamaya dushishikariye gukora dushishikariza gukora rero jewe ndi umwe mu bantu bumvise ako kambukiwe ndavuga I have to work hard because he said so kubera abivuga ko dukwiriye gukora rero igituma nshatse gushima inzego z'umutekano kuko iyo atamahoro atamutekano hari dushobora cyane urabibona ko jewe nikorera mu cyo rero ndabashimira cyane nabo bimwe bivuye ku mutima umutekano baha igihugu cyacu kiza cyo mu Burundi rero iyo hari umutekano n'amahoro bisigura ko dukiriye gukora urabona ko no muri iyi minsi se barundi yavuze ngo abantu bongereza amasaha bakora kugira ngo dushire mu mbona kazoza twese tumerewe neza kuko dushobora gutera imbere dushike mu mbona kazoza tutariko turakora ibindi bihugu barakora 24/24 nico gituma ubona rimwe na rimwe badusiga rero mugabo jewe nyuma yo kumva ko kamo jewe nongeye ingoga mu gukora rero no gutangura ibi bintu warumbajije ikintu cya Rolex ingene byaje Rolex jewe ni ikintu nigiye mu Buganda jewe narabaye mu Buganda kitari gito kinini cyane ariko namayiba hari aho surahaza yego nabaye Kampala igihe kinini kuko jewe nagiye mfishe imyaka 3 twaruka mfishe imyaka 25 ahubwo wari wamaze mu Buganda no kuvuga rero jewe ndazi inyungu iri mu gukora naco gituma cyane ko igihugu cy'u Buganda ni gukora kugira ngo nshobore kubesha umuryango wanje nshobore no guteza imbere igihugu cyanjye cyiza cyo Burundi kabisa uno munsi aho uhagaze nka Mwarabu wiyumva gutse iyo ubonye muzindi karitse mu gihe bariko barakora Rolex ariko nubwo ubibona ukavuga ati nubwo muri ko murabikora sema ukiyatere ya Rolex mu gihugu cyacu cyiza cyo Burundi wiyumva gute nk'umusaza nyene iyo ubonye ibintu byagutse niyumva neza iyo abantu bariko barakora kandi bakoresha ubwenge jewe nazanye byo biramimbara cyane mugabo ishimbabaza ni kimwe abo babikora bose nta numwe araza wasange mwashimire bari jewe natumye babaho aho usanga bagenda bataguseza bashobora kubikora byarabaye kenshi bakaza no ngaha n'abakozi bakabibaka bakabajyana bakabakoresha ni byinshi cyane sinshaka kubisubirako cyane mugabo genda ryoherwa iyo babikora bashaka guteza imbere igihugu apana kubikora ku konkiransa ngo bangwa ushiramwe umutima mubi niba bikora n'umutima mwiza bashaka kwinjiza amafaranga binjiza amafaranga kuko amafaranga iyo bayinjije mu gihugu cyacu akora ngaha nyine sivyo rero je biramimbara cyane nukuvuga abantu bose 99% bahura Rolex bose babimenye kuri of course kabisa mugabo iyo bariko baratera imbere je nta mutima mubi ifise oya naje sinokora mu gihugu nkore mu Kamenge nkore mu Buterere nkore nka mu Bwiza ngende nkore Gitega ma province yose sinobikora ndigenge bisaba ko nabandi rero iyo ukuntu babijamo bakabikora je nta mahoro mugabo basaba ikintu kimwe bakorere neza abakiriya apana kuviza mahera urabona iyo ukora business you don't ntabwo uviza mahera gusa uviza n'umutekano cyangwa se n'amagara yujya mwene gihugu uri ndabaganye neza sako ndabaha ibintu base neza babaha ibintu apana guharura amahera cyane kuko ibintu byo guharura amahera mu Burundi nico kitwisha umuntu ashobora gufata ikintu akarundamo agashiramo utuntu duke kugira yunguke byinshi bya bintu bya muri saro bakogeje mu ingredients zose ziri isabune bayisemwe amazi menshi ego bakakwereka ifuro ko bakoresha isabune kumbe bayidiriwe cyane ntabwo usanga umuntu mayonnaise nari karakoresha Culinary ugasanga umuntu abihaye bi mayonnaise bitari byo umuntu akagwara ivyo si byiza iyo uno munsi ukoze ikintu cyiza nivyo nyine uri kurabona igituma amazi gihe kinini kandi nkiriho nugukora byiza iyo ukoze ibintu byiza uburi kuridandaza isoko uburi kurari nukuvuga uhaye uno munsi ni wabwira uyundi uhaye uno munsi ni wabwira uyundi kabisa amahera tuyarondere buke apana kuyarondera ku nguvu kunyaga abandi nta muntu atunga mu mwanya muto ni gake gake ni kugenda buke ushobora gutera imbere n'umutima mwiza amibindi ukacyushiramo no gusaba Imana kuko Imana ni ibikora kabisa uvuze ikintu cya concurrence cyanumva no baza kino kibazo urambabarira ni nakikubaza amwe mu makuru nigeze kuronka mu minsi yahera aho numvise ati Mwarabu yoba
baramukoreye ko yoba yarigeze kurogwa bivanye n'aka kazi usanzwe ukora kubera ko no munsi hari abantu bakonkiransa nabi agashaka kubishiramwo n'imitsi y'ikirundi kurogana kumbura ashobore kuganya isoko kubera ko mwarabu yamukoreye ikintu kuko harabu yaragize ico kibazo kabisa ko yayo makuru arayo twagiye turaronka ico nico gituma nakubwiye hajya mu nango ndavuga ngo eriko gukora ikintu n'umutima mwiza sivyo jewe nishobora gutunga ngo kubera ko jewe wanyishe oya kandi ivy'iwanje n'ivy'iwanje ivy'iwawe n'ivy'iwawe naho wonye iki vyanje ndabipana ntabwo bisigara kuri wewe. So the only problem around nuko abantu bikuyemo imana muri bo abantu bose bibagije ko ibintu by'ibishenzi amahera bibagira imana abantu bibagije ko agiye ku bupfumu bapfumu ariho yoronka amahera no God has money imana irafisha amahera ni wizera imana hamugakora bana kuyizera uribuka kera na Bibiliya iravuga ngo ni hakibaho nka bya bindi byo kuri Yesu ngo manu ziva mu ijuru no Bibiliya ivuga ngo nzohezagira imirimo y'amaboko yawe so irfo gukora hamukayizera ikaguhera mu by'ubona jewe namanifitiye amahoro kubera iki manzi ko ndose igihumbi n'ikimana yamaye ivy'abandi jewe nibinda kandi bibona ko baronse muri yaridi that is your chance that is your I mean numugisha wiwawe si gwanje sivyo mu buzima jewe ngenda buke buke mugabo mu cyongereza bavuga ngo slow and sure okay slow but sure nuko ngenda buke mugabo mbambona iyo ndiko ndaje kandi ukagenda buke kuri jewe sinigera nifuza ivy'abandi dukeya tuwanje shima imana singenda mu by'abandi rero ivyo by'isumu jewe bamaze kumisumu gatatu mugabiri ryanyuma nagiye ni Kampala kwibu ashara numvise ko byari byabaye birebire kabisa wakora naramaze umwaka n'INUSU wivuza cyo ituma twasanga ntitukubona kwatsi nawe kwata kigaragara mugabo kubera ko imana yabonye ko banziza ubusa irongerera amagara ubundi kandi ndiko ndakora. Guys, je nibaza ko uwo mupapa tukwiye kumwubaha cyane kubera ko mwebwe muri ko murakora Rolex ndazi muko muraraba kino kiganiro uno musi muko murakora Rolex kubera ko uyu mupapa yarayizanye mu Burundi arabigisha umwuga murawutwara handi yavuze ati nimugende mukora handi amavuta uyabasige uvuga ati bagende bakore mu mutekano mu mahoro bakora ivyo wabigishije bashaka bazoshire ko speciality yabo ariko babikore mu mutekano ntangere uno musi abantu bazi ko ari Rolex sango zikorerwa hano uba hari ibindi bintu kumbure uba warazanye hano kumbure se n'ubitubwira ko ndabona ego hariyo ibintu byinshi hari n'ibindi niteze kongeramo kubera ko every day buri munsi mashaka development iterambere ni byibi cyane kuguma hahandi ibintu byose ukora zurakora kugira ngo niba wateye inambuka imuno munsi ejo teretse ugenda imbere hama mu gutera imbere rero nkuko iyo uteye imbere ugira n'umutima wo gushaka gufasha abantu genda afisha abakozi babaye kubera jewe jewe ndariha ikori ndari ikindi shaka gushishikariza abantu badandaza nushaka ubudandazi karanga cyangwa maki wige gutanga agakori ako gatoya nayo cyo bigihumbi ku mwaka iyo winjize ico gihumbi leta nayo irakora imigambi ya leta igakogwa ariko iyo tubaye abasuma bagikori nidutanga iko tugashaka gutera imbere mugabo atakori dutanga ico bita iterambere no kuvuga ngo iyo leta yinjije amahera menshi mu kigega natwe abarundi turatera imbere kuko barakora amabarabara bakagurira abasoda impuzu bakagurira n'amasaha kongerekana n'amasaha uvuga ati abantu barinjiza amahera kagenda ibyo muvuga by'ibitoro byose nibishobora kubura mu bikori byinjira abantu bakaritanga nushaka gutanga igihumbi ku mwaka sava nushaka gutanga 2 mugabo basi boneke apana gukora hamugashaka kujya byose none ni nka kwa kundi umuvyeyi yavyara umwana akanga kumuha amata kandi uyo mwana nakura neza muhamata yinwe muhamata umwana cyane cyashimwe kubera cyane na leta nuko ibayeho kubera ikori twebwe utanga kabisa urumva rero mu bintu nk'ivyo nabivuze ko ari ibintu bishasha nshaka gukora hari n'ivyo ndiko ndakora ndafise yo bita meat Rolex y'inyama ndafise inyama ziseye indani hari n'inyama zikase hari na goat Rolex inyama iyo nayo tugiye kwibona for the first time kwa mwara nyine so iyo njyamye jewe buri munsi nico nakubwira ko jewe nkunda bakiri Rolex y'inyama mavyumvise niyumvira ikintu gishashe umukiriya wanje no urabona higeze kuzimba kirino mayonnaise kirino jewe nta munsi n'umwe ndakoresha yindi mayonnaise avuze ati je nguma nkoresha ya original bizinvye tuzana byo muri plastique jewe sinshobora bimeze nk'amazi niyo mayonnaise nkoresha kuva kera kuva 2000 niyo na original tuzi niyo original so
Usubiye kubona Rolex y'inyama. Katugasubiremo. Rolex y'inyama. Inyama ya inyama isheye bakarundamo. Goat Rolex na meat Rolex. Inyama y'imene n'inyama y'inka. Byose bigiye kuba abahungu bawe nibo bantu ba mbere bagira batangure kuyikora kabisa. Aha ngomba ndabikora kubera ko mugane muvuga abakiriya benshi bamaze kubinsaba ibintu bitandukanye. So narisanze nkorera Rolex irimo sausage, irimo chips, amafiriti, irimo ibintu bene ivyo. Sivyo umugabo rero ushaka kongeramo n'ivyo. Inyama nzora y'ijya abantu iyo umuntu aje ngaha aje ikintu avuge narariki. Ndafise abantu bari hanze benshi bara abakiriya banje ngaha mugabo bacha bajya hanze iyo bari n'ubu basubira bavuga acha turi tushaka gusubira i Burundi kugira ngo so uno munsi birashikukicarano nka mwara ukavuga ati reka krete ngi ikintu kumbure basi nabandi barundi bazibanyigire ko nabone nkuko wazanye Rolex bakakwigira ko uno munsi uricara ukavuga ati kumbure nubwo nazanye Rolex bakanyigira ko nta kundi kuntu noza n'ibindi bintu kumbure banyigire ko nkuko banyigiye nkuko uvuze ati Rolex y'inyama dushobora kuyibona handi mugabo cyo numvise nuko igiye gutangurira hano rero urakoze kumbaza ico kibazo kuko ari umuntu avuga ati jenzanye ikintu nkene ndagikore ndi jenyene no ivyo ntibishoboka ntibikunda kandi abarundi barafise mu mutwe okutamenya gukereye ivy'iwabo benshi la majorite yabo bakora icyo yundi yakoze aho rero niho dusubirira inyuma no muri terambere kabisa umuntu akubona wazanye icyapati ejo nawe akazana icyapati akazashira pembeni aho kwiyumvira ngo kanaje basi nkore ibitumbura nawe cyazana icyapati kandi ziya cyapati akazizana imbere yawe aho guthinkinga let me start my own abantu benshi bateye imbere bagiye biyumvirira ivy'iwabo utumukora vyo umuntu ariko ntubishire pembeni utuvuga atekanye mu yindi quartier urashobora no kuvuga ngo okay jewe ngomba ndashire mu ijaba karorero mugabo reka ndamwegera ujya mugaje unyegereye ukambaza ingene ndabikora nukwigisha neza ukagenda ukabikora neza mugabo umuntu araza gahara nkuko akabona bagize akabona umenga nawe yoroshe akagenda akabikora des jours après ukabona yasubiye kwisuka yaho kubera yashatse gukora ikintu atarametirika neza maîtrise irakenewe mu kazi kabisa jewe higeze kuba ari abantu nyiri cyubahiro mukuru higeze kuba afise abantu baza bakiga ibikorwa bakabaha imitahe abandi bya page ari bya bindi bya mbere yigeze gukora je bigeze kuza ndabigisha kuri gushi formation ndabaforma pe ibikorwa ndabigisha n'ingene umuntu atangura ubuzima akihangana abantu nk'aba tuba tubakeneye mu gihugu baze Raoul yabazanye wo kuri inuze biti kuri inuze wo kuri iradio ni Raoul Comedie nera ni Raoul Comedie kuri bujaje yarabazanye ndabigisha amamuntu bagomba kubaha amahera byabereye igitego mukuru w'igihugu niyo yabahaye nayo mahera niba ari 40 miliyoni nari ndimo baranumiye baze muhira bantora imodoka barumva ko bagize plaque za leta irenze baranjana ndicara avuga uyu niwe yigishije aba so nta mpamvu yo kubuza ikintu ukakigumizamo rondera uko ubugomba gupfa nabi niba bidise sokuru yavuze ngo ikibisugu ariko ikibi no gupfira abandi nabi so il faut kwigisha umuntu ikintu apara ko umuntu yiga utuntu dunosyo duke ibindi agacagenda kandi akagenda ari nabandi bakora mugabo akandika ngo kwa mwarabu kugira umukiriya aje kugura azi ko ari kwa mwarabu akaca muha ibintu bitari byo nawe akaza akanerefona mwarabu nagiye mu ngagara ba Rolex y'amashu dayiri yarangiye umundi barayiragwa bari kayononera jewe yavuze ngo ni wanje mugabo rero ngahomba ndababwira abo bantu bandika amazina bandi bikinashye ko amazina yawe ndababwize ikintu kimwe ndazi ko muri ko muramba muri iyi minsi ngomba guhaguruka kandi bireza kora Rolex yawe andika izina ryawe nimba witwa Thierry andika Thierry Rolex kabisa kandi attention kwera abantu ico kintu kwera ko abari ko bacafuza izina ryawe tuvuge ko mwarabu afise ikirindiro cyanga cha Rolex gusa tahandi ufise jewe kumbure kuri abantu tubwi urafise ahandi kandi nka habiri mugabo iniyo sage ntukunda kubamenya aho handi oya nahandi wahavuga kugira abo bantu biyitirira mwarabu bwira mumva ati mwarabu yaratubwiye ahantu afise sage ndafise ku buterere ku kabare bita Miro Bar Miro Bar hajya ku kabare ni aho ni kwa Mutama mwavyumvise ariyo nuto Rolex nyine turahari ahandi byo kunywa nk'inzoga byose birahari Miro Bar mu buterere ahantu bita kubumwe ndafise ahandi naho nashize Rolex ahantu nuze ibuhumuza
Buhumuza ni kote hari ugiye za Cibitoke? Oya Buhumuza ni ntara ya Ntuze. Buhumuza ni ntara ya Cankuzo. Mu Cankuzo waragezeyo? Yego, Buhumuza. Avyumvise. Mu butererano bita ku bumwe no ngaha mu bwiza no mu Buhumuza. No hantu hari izina rya MWARABO Rolex. Bisigura ko ubundi muntu yandika MWARABO Rolex ashobora no kubihanirwa kubera ko ashobora gukora ibintu nabi umusaza ngaha amanota agacaba mabi cyane. So nabonye ko hari n'ibintu by'amashisha umuntu akeneye shisha ashobora no kwinywera. Kashisha. Aba diaspora ashobora kuza bikundira shisha kandi original. Nakubwiye ko ibintu byanjye. Base umuntu akora shisha. Ariko no mu Buganda bakora shisha neza kabisa. Mu Buganda bazikora niyo nyine nabimenye amacana. Navyo nurazi ko iyo ukora tous les jours hari utuntu dushasha abantu bagusaba. Nabona n'amajire kabisa barabatayemo. Bisaba ko nanjye umunsi umwe ahubwo wewe no kugenda ejo nzoguhuye wawe nawe bisaba uyibe brand ambassador zinakora ikiganiro ndayambaye kabisa. Abakozi ba Star TV urumva ko bafise contact ya nimero yabo basango bakoresha, ushobora kudashikana ukavuga ati MWARABO je ndakeneye Rolex, ndi hano ndi mu bitaro ndagwaye ndakeneye Rolex, hari abakozi benshi ngaha anje babona bacha bamurungika. Iyi niyo bita shisha yo kwa MWARABO kuva dida, uravyumva? Iyi niyo bita shisha yo kwa MWARABO muri kamera. Bisigura ko ushobora kuronka shisha nziza cyane, shisha imeze neza cyane kwa MWARABO. Hari Rolex, umva ko bagiye kutuzanira Rolex y'inyama goat, Rolex y'inyama nta handi izo bivuye y'inka n'impene byose. Igiciro ni sawa? Ibiciro ni sawa. MWARABO ni widoga. I don't care very much about money. Agoje abantu nk'aba byo guteba kubya mahera byo kuzimba abantu nono. Biza ndababwire abantu nk'aba tuba tubakeneye. No munsi nimba duvise Rolex Burundi bwose akaba ari uyu mupapa ari hano ya 𝐂𝐻𝐬𝐿𝐿𝐿. Ubundi je ngana ndaryohewe kubera magaranye n'umugabo akomeye. Magaranye regari y'abantu badatahura iyo umuntu yakoze iciza uravuga ati wakoze iciza wakoze neza cyane. Sindiko ndasomesha abantu bava bibaza ngo ni mu byungu. Umuntu yazanye Rolex mu Burundi, uno munsi igihugu cyacu ciza cy'u Burundi cyose hakirimwe ama Rolex, no muntu reka kumushimira gute? Woreka kumushimira gute ari we yabizanye mu gihugu ciza cy'u Burundi. So je nibaza ko gahunda ni yayindi nyene, ni gushigikira abarundi bari ku TV, ni gushigikira abarundi bariko barakora kubera ko no munsi hari abantu bigishije benshi cyane, no munsi ariko bakora umwuga wa Rolex bavuye kuno musaza mubona hano. So je numva no gushimira cyane. Nimba hari cyo kongera ko kabisa icyo no kongera hano cyo bagihari ku bantu bake. Icyo no kongera ko nkuko nabitanguye ndakunda gutangura nshima kandi nasoza nshima. Bakiriya banje beza nukuri ndabashimira cyane. Uno munsi kuba umuntu nka Star Boy ashobora kuza akansaba ikiganiro nuko nyine mwebwe mwandugije. Iyo mutanduza Star Boy na hamwe tuhuriye na hantu tuhuriye na Spokes na hantu tuhuriye n'abandi benshi batandukanye. Spokes burya ni brand ambassador wa MWARABO King of Rolex. Okay, urya n'umusaza. Ego rero ndagomba ndabashimire cyane bandanya muneza imbere. Jewe ku bwanyu ndiho kabisa. Mwebwe mutamfashe mu mugongo jewe nta kimwe gishoboka. Watuzane na televiziyo ubu dushaka turirabira akaziki. MWARABO ni VIP kabisa. Nuko kabisa jewe nta menshi mfise yo kuvuga. Atari uko abakunzi ba Star TV nuko muradukurikirana. Ari mu diaspora za vendredi yitwa Fisto n'umugenzi wanje. Ntegezwa kumuzana hano kwa MWARABO. Fisto sawa yuko nakuzana ngaho uteze imbere umusaza yatuzaniye Rolex. Fisto azoza vendredi je ndabikwemerera ndamuzana nzo gutelefona MWARABO wa mu diaspora je namuzanye. Asha nigenze umukorera nyine. Kubera ko je nkunda gushigikira abantu bari ku kivi bariko barakora. So Imana iguhezagire. Nibaza ko akwikira na Star TV abantu barenga 163,000 personnes bamaze gukora sabone kuri Star TV. Dushigikire MWARABO kabisa, dushigikire ibikorwa byiye kubera ko nimba dukeneye gufungura ukaba utazi gukora Rolex ariko ukaba ufise amafaranga, iturabo bantu bazi kuyikora tanga ayo mafaranga amushobore gufungura. Ariko uzi kuyikora ushobora kugura ivyo bintu bikavamwe ayo mahera ya Rolex, ariko utabizi nawe urumva kwitura umusaza. So reka ndagushimire, igisigaye reka nereka abakunzi ba Star TV ikirindiro cyawe neza na neza kugira bakibone. Cameraman